nshuti bakunze mukomeje kubana natwe twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Keneza Boniface Yufese akabarije nanje mugiye ko twizere ko muri benshi muri kumwe natwe muri kano kanya aho mutwumva muri mu bice bitandukanye. Cherry, baby, don't you know I'm in need of thee? If you don't, Kiganiro rero dutanguranye na Eric Donaldson karimbo kiwekeza cyane Cherry baby for you to come right in. Ndabashimira mwebwe mwese mwahisemwo kubana natwe aho abatari bake mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe. Mboro ushobora kwibaza uti ikiganiro cy'uyu munsi kiza kuba gishingiye kuki. If you don't believe I do, Eric Donaldson mukarimbo kiwekeza cyane Cherry baby mukarimbo kabandanya kubafasha aho muherereye hose. Kanya gato ndaje ndakubwira nibyo tugiye kuba turayaga ko mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro kahise kisi Keneza Boniface Yufese nkaba ndahari nkuko bisanzwe. cherry, Uyu bamwita Ernest Che Guevara. say that you love me madly. Oh baby, relax with you gladly. Uyu rero niwe tugiye kubabwira mu kiganiro cy'uyu munsi. Ushobora kuba utaruzi mbega Ernest Che Guevara, mbega yo barinde, mbega n'ibiki byo babyaramuranze. Mu kanya gato cyane ndaje ndakubwira bimwe byaranze Ernest Che Guevara. Araje nka Lucky Philip Dube akubwira ati teach the world. It takes a million people to build up their good reputation. The world, that is why. Intwari Rafael Guevara azwi cyane ku izina rya Che Guevara, umunyapolitike yavutse ku igenekerezo ya 14 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'1928 ahitwa Rosario mu gihugu ca Argentina. Mu buzima bwiwe yaranzwe no gukora impinduramatwara ku rwego mpuzamakungu kuko ntiyahejeje ngo ayigumane iwabo muri Amerika y'Epfo gusa, ahubwo yakwiragije hirya no hino ku isi ndetse no mu yindi migabane y'isi nka Afrika ndetse no mu bindi bice by'isi. The world knows your people. Afasha bamwe mu bashaka She knows kwibohora intwaro z'agacinyizo. people. Uyu ni Ernest Che Guevara, The world. ni Rafael Guevara. Get upon yourself to restore your name. Nguko uko yagiye akwirakwiza hirya no hino impinduramatwara aziwe. Ubwa mbere akaba yageragereje mu gihugu ca Cuba atanije n'intwari idasanzwe Fidel Castro. Bose uko ari babiri aba bompi bahavuye rero bahirika ubutegetsi bwa General Florencio Batista. Aba bompi Your name. ndavuga Rafael Guevara azwi nka Ernest Che Guevara afatikanije na Fidel Castro yahoze arongoye igihugu ca Cuba. Aba bompi rero ko ari babiri bakaba bahavuye bahirika ubutegetsi bwa General Florencio Batista. Uyu akaba yari afise ingabo zishika ibihumbi 200
ariko izi ngabo ntizashoboye gusubiza inyuma ingabo amajana 3 za Fidel Castro ndetse na Che Guevara. Generale Batista Fulgencio yatsinzwe mugaragaro ahungira mu gihugu ca Dominican bahari mu gihumbi n'amajana 958 nayo impinduramatwara ya Fidel Castro itangura ubwo kugeza yishwe kw'igenekerezo rya 9 kwezi kwa 12 ibihumbi n'amajana 967 ahitwa Iguera muri Bolivia. Touch the world. Nguko uko ikiyumbiro rero cyamujemwo vuga Rafael Guevara canke Che Guevara, Ernesto Che Guevara akiri umunyeshure ubuvuzi yatembereye mu bihugu bimwe vya Amerika y'Epfo. Amerika y'Epfo yibera mu bukene bukabije aho igicere kitari gitoyo cya bene gihugu bari basanzwe bugarijwe n'ubukene bukabije. Rero akaba yararavye ubukene bukabije abene gihugu babayemwo, bityo rero bimuha ikiyumviro kimwe gusa kimujana kurwanya ubusumbasumbane kabije bene gihugu bo muri ako gace, kandi abategetsi barorera ariko ntihagire icyo bakora. Gutyo rero bimutuma Ernesto Che Guevara afata ingingo ikomeye cyane yo kurwanya ako karenganyo. Bob Marley mu karimbo kiwe keza cyane. Ibi rero Che Guevara kwaro kugira kubwiwe abantu bashobore gusangira ibyiza by'igihugu atawucunze uwundi ngo yigungiye ko byose, ati atawo wigungiye ko byose abandi ifumbere. Uyu rero akaba yagira ati ibi byose kugira ndabigereko inzira yari imwe gusa, inzira yabonye yo guhirika ubutegetsi nguvuza igisirikare agashigwaho ubutegetsi butarenganya abene gihugu batigungira ko ibyiza by'igihugu, ubutegetsi bwiza buticisha abene gihugu inzara n'ibindi byiza bigera kuri bose biciye mu mpinduramatwara ya politike Group Areas Act. Kugira ngo ibi byose bigende neza, Ernesto Che Guevara akaba yihinze cyane mu byigwa vya politike gisocialiste yanditswe n'umudagi afise inkomoko mu Bayahudi iwe Karl Marx. Izi nyigisho rero politike zatanzwe na Karl Marx akomoka mu Budagi, akaba rero arizo Che Guevara yabona ko ariyo nzira umufasha kugira ngo ashike ku ntumbero yiwe Group Areas Act. Inyuma yo gukora urundi rugendo mu gihugu ca Guatemala agiye kuraba impinduka z'ubutegetsi zari zakozwe n'akagwi abasirikare
zagomba guhindura kaba kari kamaze guhirika perezida w'icyo gihugu Jacob Arbenz Guzman. Rero ari izina riri mu rurimi rw'Icyesipanyol nyine ni Jacob Arbenz Guzman. Akaba yaramaze guhirikwa ku butegetsi. Icyavuye muri runo rugendo Che Guevara yaciye yinjira jamba umuhari urongowe na Fidel Castro, ukaba waruzwi ku izina rya M26. People got no aim, it seems. Hari mu kwigenekezo ya 26 kwezi kw'indwi nyuma y'imyaka 2 y'imigwano Che Guevara yahawe umwanya canke ahabwa ikibanza cy'ubukomanda aho yabaye umwe mu barongora izo nyeshyamba dakeye kabiri ingabo za Fidel Castro komanda wazo Che Guevara zahavuye zihirika ku butegetsi General Batista Fulgencio mwaka 1959. Amakuru nayo akaba yabayabangiye ingata yahavuye yanyaga ahungira mu gihugu ca Dominicaine nkuko mwari mwavyumvise. Bimaze kugenda uko Che Guevara yahavuye agirwa umucamanza mukuru muri uwo muhari kimwe nabo bakorana. Akaba rero yahavuye akira imanza abahoze ari abasirikare n'abanyepolitike bari bagiriwe n'icyaha cy'ubwicanyi. Ubwicanyi bwakozwe mu ntambara zitandukanye. Che Guevara rero niho yahava ashinga ikigo kijejwe kurondera umuco ku mabi yakozwe kandi kigamije kugarura ku murongo abatandukanye bataye ibyiyumviro bahoze bagendera ku byiyumviro ibyo warahajije guhirikwa ku butegetsi ari we Fulgencio Batista. Rero ashyirwa ku murongo wa politike igezweho ndera ku bukomuniste. Che Guevara yandanije ashingwa amabanga akomeye muri leta yari irongowe na Fidel Castro, harimwo umushikiranganji mahinguriro ahinako rero yaguma yigiza ku ruhande barongoye mbere. Icyo rero akora gerageza kugarura ubutunzi bwiza bugomba gusa bw'abakomuniste bicyahoze cyitwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti URSS, ari bufise icyicaro Moscow muri leta y'Uburusiya. Mu mwaka w'1965 Che Guevara yavuze ijambo yamiriza ibihangange ibihangange byari bihanganye intambara ubutunzi. Rero hakaba harimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti babyagirizwa rero ko binyuruza umutungo w'ibihugu bisigaye byo kwita war canke intambara. Ni Bob Marley karimbo kiwekeza cyane ikiganiro ni Kase Kisi
uyu akaba ari Che Guevara uyu akaba yahiciye asezera muri politike ya Cuba cyari kirongowe na Fidel Castro but never attained. mbero Where is war? kwagura umugambi wiwe War. aho rero yahavuye aja muri Congo Kinshasa ndetse yari yaritiriwe Hola. umwami w'ububirigi In the mud. Leopold wa gatatu In the heat. aha rero akaba yaratanguje amatwara yo kwibohora War. ubutegetsi bwa Mobutu ariko bikaba byaramunaniye War. yabandanirije mu gihugu cya Bolivia Rumors. Amerika y'Epfo ahe naho On yafatiwe day. akicigwa ugwa nabi And continent. ingabo zigishijwe Peace. ibiro by'iperereza Hands will. by'abanyamerika Find it. CIA rero bakaba banka ko Has- bakomeza gukwiragiza hirya no hino Victory. ibi byiyumviro byiwe Over E. gikomuniste aho bankana ndetse n'urunuka war cyangwa se intambara Che Guevara uko ukumenyekana kwa Che Guevara Ernesto Che Guevara Rafael Guevara iwe Ernesto Che Guevara Che Guevara amaze kwicwa Che Guevara amaze kwicwa yahindutse nk'ibendera y'akarorero mu batari bake barondera kwibohora kwikura ko intwaro z'agacinyizo ku isi yose ariko rero uyu rero akaba yagiye rero aragirwa ko uburorero n'abatari bake ndetse bamwe bamwibaza ko ibitari bike bijyanye n'amateka bamwe bamushima ibikorwa byiwe yakoze ariko kandi hari abagaya bimwe mu byo yakora bati yari afise ubutegetsi bubi kuko hari abatari bake bahapfira ndetse bakitwa inzirakarengane badafise aho begamiye mu bijyanye na politike cyane mu bijyanye n'abagwanira ubutegetsi rero bamwe bakagira bati iki kintu si cyiza mu gihe abandi nabo bamushima ari Ernesto Che Guevara kibuka kandi n'uwiswe Ernesto Che Guevara wa Afrika ariwe Thomas Sankara bijyanye n'ivyiyumviro vyiwe ko aba bagabo bose uko ari batatu ivyiyumviro byasa nk'ibigomba kwegerana aha ndavuga Fidel Castro yahoze arongoye Cuba ndetse na Ernesto Che Guevara na Thomas Sankara wa Burkina Faso iyo yahoze yitwa Haute Volta bose rero bakaba bafise ibyo bahuriyeko akaba yaribuke neza Boniface ufese mwari kumwe mu kiganiro ndetse n'ibindi tukazobandanya tubaronderera turahari ku bwanyu mwakoze kubana natwe ndabifuriza kuba ndamugira ibihe byiza